haguru mwikoma avuga uti reka turindire turabe abo tuzokina rero kubw'ivyo reka rero baravuga ati reka turabe ku munsi wa kangahe ku munsi wa gatatu mbega hagati ya Paris Saint-Germain Parc des Princes bizogenda gute tuzobona Arsenal tuzobona Paris Saint-Germain yo ni rero ni Inter de Milan yariko bivuga ati reka turindire rero ivyabo nibanyinyurane twebwe ivyacu twabirangije rero hari ku munsi wejo twarabiciye ko turabiciye ko mwayo utari muto turabira hamwe tuti mbega niye ekipe igiye guhamvya umugwi wa Inter de Milan ubona yuko uyu mugwi avuga uti uko biri kose natwe tuze turabe mbega tuzotwara ikindi gikombe cha Champions League hama turindire hagati y'abantu atanumwe afise igikombe cha Champions League uwo rero ni Paris Saint-Germain na Arsenal baraje Paris Saint-Germain iravuga ati twe turaje sasa tubakire kiki ndakugore gato reka tubanze tubigeneralize nka demi finale zibiri turabe kwanza sinzi kutahuye Alonso turabe scenario ya match zibiri uko yari imeze impamvu mvuze ico kintu dufise imigwi ibiri igiye muri finale n'ibiri yavuyemwo mugabo twabonye amamatch aryoshe pe Alonso nibaze yuko demi finale zigitangura umuntu yashobora kuvuga ngo yizoja muri finale yabakoresheje santima ziwe mukavye kuri twarabona ko ari 50-50 ku mpande zose ikintu rero jewe mbona namye ndaraba kiki nsanga ico Inter na Paris barushije Arsenal na Barcelona nakantu kaho bari bagejeje level y'ukuyubaka reka ndabikusiguriye neza iyi Inter muri 2023 yadodoye kuri inde kuri Man City kuri finale yashitse muri finale urumva mugiye iyi Barcelona demi finale yayo bayiheruka ryari buri 2018 demi finale Barcelona ya nyuma 18 baraki demi finale bakugwamwe na ntuze 2019 menga yego bakugwamwe na Liverpool 4 ku busa 3 ku busa bo baje umva iyo ni difference ya mbere ya Alonso iyo ni difference ya mbere kwanza kuri kimwe citwa ngo mentalite y'ukuba wegereye umaze kuba wegereye ico gikombe sinzi kuvyumva kuvuga experience ni experience ariko ni lo mental buriya bakubwiye akiki igikombe cha Champions League kugira ugitware ubu maze kugira intambwe zitera zicegera rimwe na rimwe waragikoze ko ariko ntugiterure sinzi kuvyumva iyo ninde ni Inter siko bimeze Inter 2023 burya Inter uretse muri no myaka nk'itanu uretse nko mu mwaka uheze banyere ugasanga ntibashitse no muri demi finale mukagwera 23 gusubira inyuma gatoya bari beza nikimenya abo bageze muri finale ejo twamye tubiharura presque 8 bari mu kibuga hirya ejo Dumfries yari mu kibuga Barcola ba nuze Bastoni yari mu kibuga Acerbi yari mu kibuga abatari mu kibuga yayo ni Marcus Thuram n'umunyegori ba Mkhitaryan bari mu kibuga baba na Biseke ntiyari mu kibuga na Biseke ni mushasha ariko waje no kuri ban yabo Darmian yarariyo urumva ni benshi buri Alonso maze kugira batandatu bari mu kibuga bamaze kugira ikintu nk'ico niyo buriya Inter ikintu yatsindishije Barcelona suko Barca yayirushije ikintu bambe suko Inter yarushije ikintu na kimwe Barcelona babarushije mentale ni ekipe zingaye Alonso ku munota wa 87 kumwe twamye tubivugejo yoba yamaze kujya bitatu kuri bibiri iri yica gatatu muri uwo mwanya ngo birangire itsinze match itagiye no muri prolongation bambe itagiye no mu penalty ni nkeya hariyo winning spirit bari bafise ni ekipe zingahe
ko muri ino sezo ko twabibonye zoja kwa Barcelona zikare zikahakura nire nkiri kandi ibitsindo byavyo babiriye muga barabirondera nabo nye bavuye babitsinda uretse ko rimwe na rimwe nabo batangwa kubitsinda donc uri kuraraba Inter rimwe umuntu yovuga ati yamerita kuja muri finale kuko ihagarukiye kenshi n'abayifashije gukora izo travail zose bamwe batangwa no gusaza Alonso twavye tubivuga uretse ko basazana iyo experience nk'aba ba Serbi ageza ahantu avuga ati bana kirabora kwa Marquez ndaja kugitsinda muga kibi cyambere no muri kariyeri yanje ya Champions League hari akantu ka experience aho kantu ka experience nivyo karahari ariko jewe ndiko ndiyumvira eske ako kantu ka experience ko bagafise pourcentage zingana ako rero pourcentage kagira novuga yo urakoze cyane kuko ugiye kuraba jewe sinkekeranya yuko Barcelona uno mwaka yari nziza cyane gose gusumba Inter domira ku buryo ico kintu cha experience kitari kuza gukanga equipe yande ya FC Barcelona kuko si Inter domira yonyene ije nka equipe yempoza imbere ya Barca ariko kandi iyisumba experience kuko Barca muno mwaka yakinye match face y'ama equipe menshi afise experience kubasumba ariko iyo Barca wewe baze ko ari mwe tandukaniro rinini reka ndakwereke equipe ya Dortmund ni yakinye na Barca muri no saison nyene muri no saison régulière ya Ligue des Champions ego sivyo Dortmund ni yarivuye gukina finale nayo nyene wanashima pana 2023 uwo mwaka ariko rabi bitsindo yari Dortmund yari ibitsindo muri phase ibitsindo bigera kuri 4 ariko raba barahuye muri quart de finale yari ibitsindo 4 de 4-1 na yari 4-0 hari na 3-1 bon ugiye kuraba abakinyi bakinye finale yo mu mwaka weze muri Dortmund naho nyene barimwo hariyo nka dufate nka 70% barimwo sivyo ariko ugiye kuraba byukuri naco bigeze bakora imbere ya Barcelona nziza kubera iki nziza no mwaka gusumba yandi ma equipe yose sivyo ariko reka ndagwe difference rero reka ndagwe difference ikiza nico ndakwerekana zijya pourcentage Inter de Milan na Barca yari nziza kurusha abandi mugabo nyimba hari izindi nziza zegere Barcelona kuri no sezo tubanza tuje kuri nuzenya kuri performance dufate ya sezo nyimba hariho equipe yari nziza yoba icegera canke yo kwicara hamwe na Barcelona kubwiza yari ifise muri ino sezo Inter izamwo ikimenyamenya ni bibiri muri ziriya munani buriya niyo twatangwe gupimira equipe uko zizoba zikomeye siko kiki Barca yari ya kabiri Inter yari ya kane haciyemwe za Arsenal bivuze ngo izi equipe zose zari nziza ikindi cha kabiri ndiko ngenda kukwereka rero ya difference ahizira imwe experience ikindi kiza kukwereka yuko izi equipe zose zari nziza buriya equipe ishitse muri demi finale nayo iba yari ifise ubwiza kuko ashiga zine muri 36 ico ni kigira kabiri rero uvuze Dortmund wagiye kuri kote experience gusa mugabo ntiwazanye niki na performance impamvu nanje navyirengagije nuko twabisizanguye cyane ejo na hirya ejo sinzi kuri kurantaho kuri niveau y'ubwiza kikiha tutarashamwe ivyo vya Champions League bambe vya experience donc kuri performance batweretse bose bari beza kuva muri ziriya munani uribuka hariya ko ziriya munani twakuyemwe zitatu zashitse muri demi finale iyazivangiye ni Paris Saint-Germain nayo vyaturutse kuri progression ya match par match mu vyakurikiye vyose donc yaba Inter yaba Barcelona zose zari nziza rero tugombe tunavuga ko Barca yoyo kuvyo twatumaze kubona kiki yari nziza kurusha Inter mugasi kanini kuko Inter nayo yagoranye turiko tuvuga equipe gushika kuba match 8 yamaze match 8 idatsinzwe na kimwe kandi yahura n'imigukomeye buri munsi sinzi gaho kuri kuracumva experience rero aho iza kubera ni kuri no level ya demi finale bigeza ahantu bitasaba gusa kuba mwiza bidasaba performance urumva bisaba ko ukora makosa make
kandi twabonye menshi ya Barcelona ko ariyo yabakuyemwo hariya ntugire ngo kuriya kunahusha biriya bitsinda mbe urazi yuko hirya y'ejo yari tiri kadre ndwi zivyaye ibitsindo bine iyo ni experience kiki urazi ko kwa Barca yari tiri kadre 10 nziza z'umuruturutu ariko zivayemwe ibitsindo bitatu nukuvuga Barca uko wabaye mwiza kose uwo mwakinaho nyene mwasa n'abari muri level imwe ariko hamwe n'iyo level imwe musa n'ababanwa kiki ariko mwebwe bobo babarushije experience uyibuka ko 2023 Inter hariya ku matiri kadrenike no mu rukino City yabatwaye igikombe kubera iki bobo hari ibyo bahushije bigaragara baza ko ndi match yari inde Ederson Moraes turashimagiza abanyegori ni iki mugabo kimwe mu biranga equipe ibaze kugira experience kiki ni efficacité imbere y'igori ico kintu rero dans les grands rendez-vous haraho twama twabivuze uronse uburyo buno ukumva utsinda kimwe haraho biza kugukorako iyo ni experience rero jewe nariko ndasigura ko ino equipe yarushije muga ikomoka kuki kubakinyi beza twagiye turavuga muga buriya na experience y'umumenyereza narabonye mu myaka ya vuba Simone Inzaghi yaratwetse ko hari ico yarushije Flick nubwo Flick group afise isumba iyo ntuzenya yarafise ni nini iya Simone Inzaghi yari vase kurusha ntuzi ya Flick reka tubisubira inyuma renda kwereka iyi Inter kutoyisuzugura kuvyerekeye level ya kinako hariya ino Champions League iza gutangura muzo twibaza ko yo kwitwara neza imbere y'iyindi niya iyo twibaza ko yoshika kure bigitangura twabona za Bayern Munchen za Real Madrid ariko na Inter yarimwo reka tuvuge kuzari Inter yari hafi twaye amahirwe menshi kurusha na Barcelona kuko Barca yari irekuwe na Xavi tutazi ico Flick aje gukora igenzana muri champion na Flick urumva tutazi ico Flick yari bwatwereka ivyiwe tutazi Flick icazanye urumva uvuga uti ntiwoshoka kumwizera tukarana recruitment bakoze binjije Dani Olmo wenyene siko bimeze uri kurumva binjije Dani Olmo arundi mukinyi baguze buye Dani Olmo nta wundi abandi bose bari bahasanzwe baze Dani Olmo na Paul Victor niyo bari koragira nibibazo ndiko mvuga mu batangura mu kibuga cyane nafatiye ku batangwa mu kibuga ariko Flick tubona yidugirije abana benshi bo muri Masia baranamuhira ni nayo success yiwe kuko bavuga bati nyimba philosophy ya Barcelona yubakiye mu kubukinisha benshi ba La Masia we yarabikoze kandi abashaka ku rwego rwiza bica bituma Barca yigaragaza ko tutayituyiteze kuri level tutayituyiteze ko birangira je wombaza equipe nziza ya saison tutarabiye kuri resultat n'ivyatwawe niki iburaya nzima novuga ko ari FC Barcelona FC Barcelona urumva equipe ngiyo rero yashaka kuva mu muga ku madetail matoma ni equipe yavuye mu muntu reka renda kwereke difference yarayibaye nayo ya Paris Saint-Germain na Arsenal kuri iyo level ya experience Arsenal ikinye saison igira kabiri Champions League inyuma y'imyaka ndwi idakina Champions League ufacha mu myaka 9 reka dufate 10 Paris yakinye demi final zingahe zibiri si zibiri mu myaka 10 ni zibiri gute deja iyi ni imwe 2020 bakinye finale iyi ni ya gatatu ni ya kane oya none si ya kane 2021 uziko bakuwemwe na Bayern nyene oya mbere yari hari umwaka bakuwemwe na Bayern ni mu birabe bakinye demi final zine imbere yuko Messi aza barakuyemwo ntuze Leipzig igihe Paris Saint-Germain mu Barca yekuye muri indi seza ikurikira babaye bagaruke mu demi finale quarto finale baja muri demi finale iyi bakuye mu Barca ndabira 2020 Paris bakuwemwo nani 2020 yakinye finale nde nani si Liverpool na ntuze nande na Real Madrid oya hakinye Chelsea na Man City City nasi yakuyemwo Paris muri demi finale City birabe neza taraba kabisa Paris bakinye demi finale iyi yari yigira kane ariko reka tugombe tureke no kuja hiyo kwanza ndihenze bakinye demi finale
iyiri yabashitse muri finale urumva bakuze bakinye iyahe bakinye y'umwaka uheze bakuyemo Barca niyo bagira bakina zitatu hariyo na demi finale yindi bakinye birabe neza je ndayibuka muri iriya myaka ya 2000 kombi iriya myaka nyene ya 2018 gushika 2022 birabe iyo intervalle hariyo demi finale bakinye je ndayibuka neza zibiri inyuma nyimba atari inyuma gato yaho bakinye finale ni mbere gato yaho bakinye finale urumva iyo groupe ya Alonso uri kuraraba ngaha Paris maze gukina turavye basi kuvyo tuzi ni demi finale zigera kuri igira gatanu ntiwumva mu myaka 10 mu myaka 10 yigira mu myaka 10 igira kane igira kane voilà je navyibuka 2019 2020 urakotse bakinye demi finale 2020 urakotse barakinye demi finale 2023 2024 iyo ni umwaka uheze demi finale n'ubu urumva wewe mugiye wewe ari wimara imyaka ndwi kiki udahari bobo bari bamotewe ega bagize sheke nyinshi ariko kandi tugombe dufata imyaka ibiri imyaka itatu Paris Saint-Germain mu mwaka uheze bari muri demi finale wewe wari kukugwamwo nande bariko bakugwa na Bayern muri quart de finale siko kandi raba wewe peut-être uno munsi ico wo kwishimira nuko habaye progression par rapport ivyo washitse ko mwaka uheze kuko barakonvese nyimba mwaka uheze bakuwemwo na Bayern muri quart de finale ariko quart de finale uno mwaka bakuyemwo Real Madrid bashika muri demi finale ni success ni kintu bashitse ko gikomeye muga Paris Alonso hano Paris yinjiye muri demi finale gira kabiri ikurikirana mu mwaka weze bakinye demi finale kandi nka 90% baraba nyine kuramwo Kylian Mbappe winjizemwo Desire Doué na Kvaratskhelia barikora yarahari na Joao Neves urumva na Joao Neves siho yarahari defense yose kukuramwo Pacho bari bahari eske Fabian Ruiz yarahari udi yamaze nk'imyaka kuva ba Messi bahari wewe yarahari eske yarakina ndo muga yarahari ndiko nakubya groupe kuhaba ni kimwe none mbwira hakina abandi Fabian Ruiz yarakina kuva Luis Arikaje yamwe introduce ico coco ucibuke kuko mwaka uheze uwiyongeramwe yavuyemwe ino sezo ni Zaire Emery siko bimeze Zaire Emery mwaka uheze yarakina iyi groupe ufashe abayitambukije muri finale bari batanu bambe muri 11 ndisiriko batandatu bari mu kibuga Paris Saint-Germain umwaka uheze yakuyemo Dortmund yakuwemwo na Dortmund muri demi finale urumva barashitse demi finale none si demi finale ega Dortmund ni yakinye finale ikuyemwo Paris urumva urazi miriye yabo yari Zaire Emery yari Vitinha na Fabian Ruiz uri kuravyumva ico ngomba kukubwira kiki nukuvuga bobo bameze nk'umunyeshuri yadubuye mu ishuri mugo umwaka ukurikiye aragize aragiye arungurujwe mugiye Arsenal we wari mushasha mu ishuri ni wemere ni ukidubura mugiye Barca yuno mwaka imeza ahubwo nk'umunyeshuri yisanze mu ishuri yarasimbye nk'atatu kuko level ya demi finale bari baherutse mu mwaka weze nivyo bakinye quart de finale bagize quart de finale PSG bakurayo nukuvuga de Arsenal na Barcelona aho bagarukiye mu mwaka uheze uno mwaka bongeye ko demi finale kuko bose bari babaye elimine muri quart de finale ariko ugiye kuraba equipe zabe elimine zozo zari zimaze igihe ziri successful kubarusha kuko imwe mu myaka ibiri yakinye finale iyindi mu mwaka weze yibere ngaho nyene muri demi finale ako kantu rero Alonso kara kuri experience y'ivyo equipe igenda ishika kuko naye ama stage barayategura uri kuraraba n'urukino rwa nijoro ucubona yuko Paris ubona ko yari equipe iri experimente kurusha nande na Arsenal rero jewe mbona yuko
ivyo ino migwi ishitseko muri ino myaka niyo bavuga uti ino migwi ine yose yari myiza mu gitandukaniro ryabaye ku byo bamazemwo iminsi mu myaka ya vuba Paris na Inter barafise ico babarusha abavuyemwo sans toutefois yuko tuja muri match yejo c'est vrai ko Paris Saint-Germain Arsenal kubwa babatsindishije experience harimwo nyimba barisega nyimba twagiye muri demi nyimba twemeranya tuti nyimba twavuga tuti twihe hypothèse tuti imbere ya demi finale zose zino equipe zari 50-50 yego zari level imwe zarangana muga difference ya experience ifatiye kuvyo bamazemwe iminsi par rapport yuko bari donc aho bagenda baragarukira mu myaka iheze Inter ifise experience yuko mu myaka ibiri yari yamaze gukina na final kandi abo yakinishije final yari bafise presque bose Paris Saint-Germain uno mwaka uheze yaviriyemwe muri demi final ako kantu urumva hari mwaka experience ya rusha Arsenal kuko kuri iyo level bakinirako ukuvuga bari bahamenyereye kurusha Inter na ntuze niko genda garutse kuri experience tuciye tugaruka kuri quart de finale Arsenal kuri Real Madrid kuri quart de finale aho rero urabihinduye vyose haca haza facteur ya forme za equipe mu mwaka muri saison Real Madrid yari mbi kurusha Arsenal kandi byanagaragaye imbere kuva zigeza muri 8 Madrid ntiyari irimo yagiye guca muri Barca demi finale stade bose performance zari nziza ndakubwiye ko akora iyo facteur yande niyo mpamvu ndakubwiye kuko Madrid igaragaje ibibazo byinshi muri ino saison ntabwo yari equipe nziza ku rugero rw'uko twabona yuko vy'ukuri kuko ibimaze no gutsindwa ntibiriko bihinduka urabona ko ari byinshi donc kuri Arsenal na Real Madrid difference niyo ya experience iza iyo equipe zisa nizinganya zinganya ntuzenya forme muri saison zisa nuko umengo zibarizwa hano hamwe muga Real Madrid warabona ko bibaze byinshi kuvikina na za Lille zose malgré experience unasubiye nyuma uvuga ngo hariyo kenshi yahetswe na experience muga ubu nibi byari bigishoboka harimwo byinshi bimaze gupanguruka urumva rero ufashe equipe ya Arsenal na Real Madrid ukaja muri resultat warabona itandukaniro kuko si Madrid iyo ariyo yose wokura mutsinze 5 kuri kimwe ni 5 kuri kimwe yego nukuvuga ko itanduka rya forme rirahari Madrid kunda guhekwa n'akantu ako ka experience na mentalite yabo muga ntibiri kure cyane yuwo bakina yego ico rero yarakibuze uno mwaka araba adversaire bahura na Madrid ukabona ko batandukanye cyane no kama Barcelona twaranabibonye biragaragara Zambere ntiyagiyemwo ariko ugiye kuraba nka Barcelona kuntu yabahohotera warabona iyo difference ya forme za saison iri hagati yabo waje kuri Arsenal nabo nyene barayiprofise iyo difference ya forme muga iki kintu cha forme Arsenal yari gihuje nande na Paris peut-être Paris kabigifise ko avance difference rero ikiza iyi level bariko barakinirako numumenyereza bafise uramugarukana Arteta sinde si Luis Enrique ariko Arsenal ivyikoze mu Champions League muri no myaka birakomeye cyane ku rwego rwabo mugabo muka nibikomeye par rapport ivyo Paris yashitse ku kubera Arsenal ni equipe nge Alonso mu myaka ndwi imaze iri absent ikagaruka quart de finale umwaka ukurikira uno mwaka igakina demi finale ni success kuri bo wonyene mugabo ugiye ku bandi baba bakurenze kuko bagiye bashika ku birenze ivyo wowe washitseko wowe ubushobozi bwawe bwagarukiye ngaho mugabo bo ubushobozi bwabo bwiyongereye kuvyo bari bamaze gushika ko kuva no mu mwaka uheze kuko bo iyo demi finale bari bahari reka nakwereka ikindi kintu kikweka ko Paris experience bahetse uno mwaka mu adversaire bakuyemwo yari mwiza kurusha uwo bakuyemwe mu mwaka uheze yego Liverpool mu mwaka uheze Dortmund niyo yabakuyemwe ariko Dortmund nayo ico yabarushije ibarusha ko experience ka Champions League warabona ko Paris ya dominye match ya na retour muga yariye bibi hariya yarakiriye iragihiga Mbappe batera amapoto birangiruko baji Paris Dortmund bakubita kandi iraja ko kazibira biranga kaka experience ka competition ako rero niko kagiye kuza ku ruhande rwa Paris uno mwaka Arsenal na irakabura imbere yo je nanje mvuge avi wanje gatoyi bo
aya mademi finale cyambere na mbere twemeranya nuko ahujije imigwi iri mu bihe byiza yose iri mu rwego donc rumwe presque nka rumwe niko twovuga ariko na mademi finale je ku bwanje abaye abiri afise isura zibiri zitandukanye urumva donc aratandukanye gatoya malgré novuga uko ubwo bwiza bw'iyo migwi uno mwaka demi finale ya mbere ya Inter domina na Barca kuri iki kintu cya experience ndashobora kugiha pourcentage novuga isumbirije iyindi demi finale twaraye tubonye ni migwi ibiri y'ibikombe sivyo bino bikombe birabimenyereye kandi kide experience je nibaza yuko Indenande deko mvuga unegereye ndiko mvuga Inter domina na Barca ni migwi ibiri y'ibikombe iki gikombe irakiza kandi kidi gikombe kiki sinibaza yuko ufatira cyane gose kuri groupe iba yatwaye ivyo bikombe ufatira kuri equipe ufatira ku izina rya equipe urumva nimba Inter domira imaze gutwara bino bikombe kabiri ni izina rya Inter domira iki kintu nibaze kiki uri umukinyi mushasha wambaye jezi ya Inter domira kiragupusa kiragupusa kuko aba leader aba legende biyo equipe baraza muri vestiaire bakababwira ati mwe murazi iki gikombe iyo dushitse muri finale iyo dushitse ngahantu tutegereza kwitwara gucyonye ibyo biga gupusa ibyo rero byo twaba twabonye kuri Real Madrid yatwaye ibikombe bingahe bikurikirana bigera kuri ibyo wa Vinicius none ugira ngo hari ama demi finale bari bwakina bari bakiri bashasha none batwaye ibikombe kubera iki batwe n'igiki cyabapushije ni izina rya equipe bavuga ati iyi equipe yamikina ishitse ngaho twari ikombe niyo experience rero jewe sindiko ndatahura neza yavuze ati iyi groupe nyene imwe abakinyi bangahe batwaye nivyo ni vyiza birafise ico bifashije ariko ntabwo ari byo byonyene bisuguma cyane bigana kuri experience erega bigana kuri gato Alonso wavuze turakora mwunganira kandi ndamufasha sindamucira sindamwopoza iyo cyungiza acha uraza gufata uwundi mwanya nawe uvuge kandi urumva rero icyo nashatse kukuvugako kuri Barcelona bino bikombe bifise biri ngingahe bitanu sivyo kuri Inter domina ni bibiri Inter domina ni bitatu ni bibiri bitatu reka dufate ko ari bitatu kuko ifise inyenyeri zibiri ngaha kuko bayitwaye muri 64 65 na 2010 okay aho rero ni migwi ibiri iyo bageze kuri no stage ya demi finale ikintu kijanye na experience kiza ngaha nivyo wewe iyo uri hafi cyane gose novuga gukora ivyo bintu biragufasha ariko sepa novuga siyo nuze ifashe cyane gose kukijanye na experience ahubwo experience igaruka kuri ba bantu bagupusa bya bintu bigupusa by'iyo equipe nimba ari bikombe karanga mukima ka equipe abo ba legende baza bakaza muri vestiaire baza umugukina mu equipe tugeze ngaha ari bigenda gutya kuzana igikombe ico kiragupusa nivyo rero twabonye kuri ino match yande ya Barcelona nande aba bakinyi ba Barca ntabwo bafise abana bakiri bato ariko nabi byo bakoze byarekanye romantar yari kuko wowe equipe chaque fois yatangwe kugutsinda bibiri urabigomboye ushize muri match ya gatatu watsinze n'ikindi cya kangahe ariko by'ukuri haragera yaho iyo mentale nivyo nimushobora kunganya mentale mwese haragera yaho umwe muri mwebwe agusumba Inter domina yarasumbije mentale ariko kujikitana na experience by'ukuri na Barca se equipe woshira inyuma kuri experience kuko hambavu y'ugo rwego gwiza bariko baragaragaje niyo experience uretse abakinyi l'équipe en soi ndemeza yuko Barca cyakugiye Barca no mwaka face à Inter ni effectif ni squad babuze ban do touche
kujyanye na kuko kwinjira muri uyu mumenyereza deja bafise iyi yari finale yigira 14 ntiyari bwayitakaza dufate ko ari finale kuko ni uru n'urwego rw'urusangu rwa finale yari match ya dorda yiwe dufata nka finale kandi twabona neza yuko afise amahirwe gusumba uwitwa nde Simone Inzaghi raba ntiyari bwatakaza match mwenizi iyi kandi ugiye kuraba nagarutse ndavuga uno mwaka vraiment yakinye match myinshi mwenizi iyi kandi yazitwayemwo neza afatira ku bikombe yatwaye Real Madrid ejo bundi twabonye bangaye bine ku bindi na Atletico Madrid Benfica yamushwanyaguje nk'uko unye hakiri kare mugara arava inyuma erega jewe Alonso ntidusesanguye ibintu bimwe ndaza kubishika ko bijya bintu mugabo wowe nashatse kugaruka ku bijyanye n'iki kintu cya experience wagumye ko cyane gose ko arico cagize jewe cyatumye peut-être Barca ivamwo na Arsenal ivamwo oya jewe sinavuze ko arico cyatumye navuze ko ariyo yabaye difference niyo yabaye difference nico cadadanuye nico cadadanuye kuri hamwe babibuze kiki worosha kuba ufise ibihumbi jana je nkaga ibihumbi 90 difference ni iki muka twese wafise amahera sawa naco dufate suzuguye rero ngo bamwe babuze experience ngo abandi bayironse navuze ko nabonye ko ariko kantu kabadadanu sawa reka dufate ko kuri kandi kidi experience bizana no mentale kuri reka dufate ko kuri Inter domina na Paris na bambi na Barca aico cha dadanu ico kintu ivyarabonetse ariko kuri Arsenal na Paris ico kintu je sindiko ndumva yuko arico coba cha dadanu iruro rukino ikijanye na experience okay tudugira tubwire cyada dano ya rukino ahubwo reka mbanze kumbure nange aviyanje yuko ariko siko navutse nyimbo kwa hiyo difference reka ndabigusubirire wavuze ko rega wewe Alonso nituriko turatanga oya wavuze ko ni na Arsenal na Paris kwa hiyo difference yabaye experience nabagwarira nyiki ico tatawe ngenda kigusubiriyemwe basi kugira ngo wewe ugire aviyo wa Paris Saint-Germain na Arsenal wari kuvuga yuko kuri no match zimbo wanashimize demi finale icadadanuye canke difference ya experience ariyo yigaragaje nayisiguye wayisiguye paraporo rero je kuri Inter domina na Barca ico ndashobora kucemeranya na wewe ariko kujyana na Paris Saint-Germain na Arsenal iki kintu cyangira ko makenga gato iyo ngomba ngaragaze rero gato okay kujyanye na Arsenal na Paris umbwiye yuko Paris yoba yagize aka difference ka experience kuri Arsenal naco ndiko ndabona ati kuberi mwavuze yuko ujya groupe ya icambere na mbere aba ize equipe zose nta iki gikombe ntaco barakoza ko kumina sivyo equipe izi Arsenal nta numwe aratwara kino gikombe sivyo ariko ugiye kuraba kuri bya bindi nako ndasigura kiki byo kuvuga ati kuri iyo experience ntabwo novuga bisaba yuko ubu uvuye gukora byiza cyane gose gusumba uyo wundi mu myaka ya vuba ahubwo biravuze ngo birasaba yuko mwe basi mu mateka warakoze ibintu bikomeye nibwo yoba mu myaka ingahe mugabo ufise nabo bantu bagenda barabikwibutsa ugiye kuraba rero hagati ya Paris Saint-Germain na Arsenal tutangure turabe amazina y'ino club y'ino migwi Paris Saint-Germain izina rya Paris Saint-Germain n'izina rya Arsenal gereranya ayo mazina Arsenal ni izina rikomeye imbere ya Paris turavyemeranye womwe bisigure twumve Arsenal bitwumviye ni equipe ikina muri championnat mu Bwongereza Paris ikina muri championnat mu Faransa ama championnat aratandukanye muga twese turazi ko Paris ari level irenzi yande ya championnat barimo siko ari championnat oya level ya Paris twese turazi ko bama bavuga ati Paris irarenze iriya champion yako kinayo ikinayo bandanye niyo yama yatwaye biriya bandanye ayo ma difference no akazari sawa Faransa bandanye tufatiye kuri cyo wone iyo ubonye afishe mwenizi yinyi uratangura ukavuga ati wo Arsenal irashobora kuyempoza imbere ya Paris sivyo ico ni cyambere icya kabiri araba amasezo
ya Arsenal muri no myaka ya hafi n'amasezo ya Paris dufate nko mu myaka 3 ni kuko izi groupe bafise niho zatangure kubakwa niho ziriko ziratanga ama produit zatangwe zihingurwa muri a partir y'iyo myaka sivyo na Arteta atanguye kubona ko ashobora kugera ku bintu bikomeye muri iyi myaka nyene amaze kuba umu vice champion gatatu uno mwaka kugira gatatu ni gatatu kandi ni gatatu sivyo muri iriya higanwa nka riri prestige nk'iryo mu Bwongereza hama akagira groupe nyinye azarongera ko eremwa imwe canke zibiri groupe ikaguma imeze neza sivyo hama kuri Paris Saint-Germain nayo nyene ukaraba nivyo muri no higa Arsenal nivyo yari yasivye kenshi ariko baje bakora nk'ibintu mengo bimazemo imyaka myinshi cyane gose bakoze ibintu yerekana igihe bayimu bagezemo umwaka wabo wa mbere bageze ivyo yakivuze bageze muri quart de finale ariko wogenda ukaraba rufitke bageze muri quart de finale hari imigwi myinshi itigera isiba muri Ligue des Champions ariko itageze byabananiye ico natwe twovuga ko ari experience ntabwo ari experience ya Ligue des Champions ariko ni experience donc y'uburyo bamaze imisi bubaka icyo kintu twavise forme voilà ni forme sivyo ni forme ariko uvuye ngaho onye ukaza mu mwaka ukurikira kikina hivi ukashika muri quart de finale kandi none ukashika muri demi finale iyo onye bitanguye kuba experience ntabwo bisaba imyaka myinshi ngo imyaka 4 cyangwa uyivuye uwo mwaka wa mbere ukaja muri quart de finale hama mu mwaka ukurikira ukashika muri quart de finale hahandi nyene none ukahadepasa ukaja muri demi finale iyo onye iyi bitanguye kuba experience ikwiye nakubwiye ko Alonso atantahuye rero Alonso differa Jesse navuze ngo nga Arsenal babuze differa ega nico ariko arihendako navuze difference ya experience kuko wovuze barico nyende ko gato hinga gato ndagutomurire wogomba guharira hakumviriza basi abagusubiriye ego mugabo niba uri kuyiza na partiri yico navuze reka ndagusubiriye mu ico navuze je navuze nti Alonso wogomba guharira na oya ntusoze zo guharira none kiki je navuze nti yaga turiko turaharira gato wovuze uti urasubiyemwe neza navuze nti Arsenal mwakoze yari muri quart de finale siko bimeze uno musi igeze muri demi finale iyo nise experience nuko yacha bigaruka mu mateka ngo equipe ibiki je biriya sinabigiyemo nafatiye kuri demi finale zibiri mfatira no ku migwi uko vyagenze iyo experience difference experience renda kubwiye paraporo yaho umwe asanzwe agarukira niyo natomoye ni pari bobo mu mwaka waze ni bari muri quart de finale bari muri demi finale deja iba kinyo mwaka barayikinye Arsenal nayo bakinye niyo difference nukuvuga gukina kuri no level ya demi finale bobo baje uno mwaka bamaze kuyikina niyo difference ya Arsenal na Paris uri ko harira kingaho oya reka sito kwanza hivyo kuharira azuga kuwemo kuko turiko turaya Jesse shaka yuko ico bagitawe sishaka yuko garukana ku kajambo ko guharira kuko ni sivyo sawa turiko turayaga sport uko bagenda kagaruka mugana uje uharira oya ibyo guharira banzi turiko turaya wamaze gutaho cyo navuze ba difference kahura yuko iki kintu ntacakiriye nkuko kandi sindacumva yuko Paris yatsindishije Arsenal kubera kuri ako kantu kaka difference sinavuze ko yayitsinda bavuze yuko difference yabo yabaye experience umve ikintu basi je nakubwiye tuduge neza kuko je nari natahuye ico kintu nari natahuye yuko reka nagusubira ikindi yo yatsindishije Arsenal ako ka difference ka experience yuko reka ndagusubira amajambo yose nuko petete ngiango je igihe nariko ndanaliza wewe nti wariko rango je nariko ndakurikira oya ni wakurikiye kuko yaba wakurikiye wari kwibuka ko navuze nti ino migwi yagiye kuja muri demi finale yego twese tubona ko yoba ivyo nabitanguriye ko yoba ari 50-50 peut-être harimwe aka difference nyene kagenda
umwe wese ashobora kwa aprecier Yego. ndanavuga ni kuri kote ya Arsenal na Paris yari 50-50 cyangwa kuri difference ya niveau Paris yoba yari hejuru gato iyo nayo ishobora kuba irindi experience kuko je sinakubwiye ngo umuntu yamutsindishije experience agutsinze match zibiri uvuze Peut-être. Paris yoba yari hejuru gato ya Arsenal ego ako peut-être kantu ntako wari wavuze nukuri kw'Imana nakavuze ntacyo bana sawa reka basi ndakavuze nta kibazo reka subutungane ya Alonso ko noba nakoze icyaha mu kutakavuga ubongeze ko gihanirwa nta kibazo urumva ubu peut-être Paris yari hejuru yande ya Arsenal ya Arsenal peut-être muga difference yo yari nto turabizi yego difference yari nto nanavuze ni Arsenal yitwaye neza kuva Champions League igitangura muga Paris yatubonye yuko gukomera kwayo kwafasha umurindi kuva hahandi itangwe kuva muri ivyo bibazo mugabo je ndiko ndakubwirane vi match erega nuko twahereje na sesanguye demi finale za mayikipa twoje mu madetaye twobona ivyo Paris yarushije Arsenal bindi je navuze point imwe yabaye difference kuri le demi finale kuko habayemwo muri zi demi finale ugomba tuvuge yuko habayemwo difference y'umunyegori mwiza wa Paris nawe nyene urashobora kuza ukavuga ila marqué la différence sivyo urashobora kuvuga performance zitwa Dembele muri match ya mbere bishobora kuba bidaditse difference ikaba y'umukinyi ku gatwe kiwe ico none umwataka yitwa Dembele nawe uvuga uti Arsenal na Paris ziranganya byose kuva mu igoro gushika imbere mugabo umwataka yitwa Dembele uvuze uti muri urukino Paris Saint-Germain yoyo kuja gukina twabona yuko ari 50-50 ariko bashitseyo wobo mentalite bafise ishobora kuba atari ya Paris Saint-Germain kuko bo bavuga ati iyi demi finale turayizi tumaze kuyikina sawa nico navuze harya ahantu turaheruka haciye imyaka indwi canke irenga rero vyumvikana bavuga bati aha hantu turashaka kuhashika ariko uyundi akavuga ati je ahantu aho nashaka kuharenga voilà nico navuze niho narindi harananiye kurenga urumva ariko uyu mwaka ndashaka kuharenga ni nyimba les objectifs zimwe nukuvuga wowe nyimba wahakorera esheke wowe uyikoze ijambe muga Paris bo baza barayikoze hageze ko bayikosora niyo difference ya experience nico nagonje kuvuga rero ico onye je nanje rero ico nacumvise wowe analije ibindi ntari bwagere ko pete je ico nacumvise ariko je ico nashatse kuvuga na je ico nimba gihari nimba gihari nimba Paris bagikoreye ko baragishika none tubona basi nico cyabaye n'ubundi oya reka gukura tugende bukebuke ico cyabaye ariko je nashatse kuvuga nimba kico kintu cyabaye ariko sico cyari gikwiye ku rukino mwene kuko Arsenal nayo ico onye kuri forme yari iriko ntiyagakwiye kugitsindishwa ko na Paris aho rero uzanye yindi sije wowe ugiye mu yindi analyse kandi nivyo navuze simarire ko bavuga ati ico ne cyari kubicitwa iyo yindi sije rero kandi nawe ufise ukuri cyabaye ego uzanye yindi sije je ico naco nayibwazeko ico naje peut-être no kivuga ukundi kandi nkagushigikira reka nanakunganira ico uvuze rero iki kigaruke ko turabe ariko imbere ko duha umurongo abantu sivyo twavuze muri rusangi ibintu byabaye sivyo ariko iyo experience twayivuze kakoze ko kudadanura mbega iyo experience yakoze muri rusangi kuri equipe canke no mu kibuga kuko mu kibuga hashobora kuba ibindi kiki utwogenda kure ahubwo reka turezime gato kibuga wowe uravye mu kibuga kiki niyo experience ntabwo ari difference nini hagati y'ino migwi ibiri nakantu gatoyi gusa ariko none mwagarukiye muri demi finale undi quart finale iyo ni difference nini y'agakiki woca wemera ko igukubitisha Alonso ni yatahuye analize yanje je nayitahuye ntayo watahuye nta nabuke buke ndabivuze nayitahuye kuko wewe ntiwatandukanije ivyo mvuze nivyo tutaragera kuvuga sawa reka wewe ni watandukanije ivyo mvuze mvuze ko niyo tutaravuga ko reka ntaje tugende kukireka sawa reka basi je mu munota umwe gusa ukugiye resume kuko ivyabaye nivyo bigize match ya Arsenal na Paris Saint-Germain ya mbere batandukanye ari kimwe ku busa mugabo match yo kumugoroba yo twabonye ko yari totalement différent na match ya mbere kubera ko iya mbere yoyo warabona ko Paris yoyo yaje isatira no mu buryo bwa possession ubona ko yarushije Arsenal baba batsinze uko donc harimo kunanizanya umwe yempoje style y'undi yempoze yiwe
birangira bigize bitandukanye ariko match yo kumugoroba nabonye Arsenal yari hejuru kabisa ngomba uje no muri statistique uje no muri possession vyose possession mugabo ni kubera iki ni kubera ko ari urukino Luis Enrique yaje agomba gusekiriza ntuzenya yiwe qualification yiwe yagomba gusekiriza iyo qualification wanashima wewe nabonye ko ivyo yakinye muri match ya Leicester ivyo yakinye ku mugoroba kubera ko Luis Enrique wewe yasa no kumengo yahebeye umupira Arsenal mugagomba gutingira kukuvuga ngo reka tuze kubagira ko ama counter attack ni nabwo buryo bwinshi Paris yagira ronga uri kureba nka mupira ntuzenya Desire Doué yahusha udahushwa Barcola donc yari ama occasion Paris ironka ariko Arsenal yagumanye umupira ikoze ikosa ryo kuwutakaza bakaca bagizo counter attack notamment ka Skelly wabonye umupira kataye ukagira ikintu rero kindi nabonye Arsenal yibujije kimwe navuga ni peut-être mentale nabo nyene yari low ico Paris yabarushirije ya experience raba nko muri 10 minutes kiki byari kuba ibitsindo bitatu yego wabibonye sasa hari umwakantu mengo akarimo kihungabana kuko umva Arsenal bari determine mugabo ntibari pose sinzi ko wabibonye utuwerero ukabona nyene su twa level ya demi finale kuko utwo muco washobora kugira ariko na Paris yakoze mugabo yoyo yabibatarezo kazo haziga cyane Paris rero ni kibazo cha atake ibuze Dembele niwe muntu tuzi ari efficace cyane kuko yaba Barcola yaba na Desire Doué ubona ko abakinyi bagiye travail mugabo no muri saison ugiye kuivaliwa nta bitsindo byinshi usanga batsinda uretse nkanuze waraba igitsindo cha Paris kigaragara cyukuri babose ukaze zigaragara uwo yironga kayishiramwe babona ari Varaskelie kuko bajya petit wo imbere y'igore bashika mugabo karata mugabo iciye muri ya makosa rero Arsenal yabaye nziza mugabo babona ifise amateshe menshi surtout inefficacité imbere y'igori ejo twaravuze tuti bien sûr kugira ngo equipe ishike muri finale canke twari igikombe umuntu wambaye ategezwa kuba mwiza ninde n'umunyagori Donnarumma we yakoze akazi kiwe ariko naraye yakoze nikomvuga kuri naraye yakoze mugani nikomvuga kuri qualification cyane cyane ntushobora gutandukanya qualification yande ya Paris Saint-Germain na Inter do Milan canke n'igikorwa ca Donnarumma cyane cyane voilà n'igikorwa ca Donnarumma uyu mugabo nawe yamaze kugira experience kuko tuzaho ya penalty equipe yiwe akayikuramwe atanga imipira kuri ba Benzema bakina na Real Madrid aya n'amakosa atagikura ayo n'ama experience amaze kugira rero jewe muri rusangi jewe bitahurika bidatahurika Arsenal twabonye yagerageje kuba nziza kuko les occasions match ya na retour yarayigize ariko ino equipe ya Paris Saint-Germain yakoze ivyisabwa peut-être Arsenal yabaye nziza mu rukino muga Paris yo yamenye igikenewe kugira ngo yikalifiye igikenewe rero ni gikiki igikenewe ni ya mentale yo kuvuga ngo watu domina wagira ikintu wagirane ntudutsinda kandi twe turonse occasion nkeya tuzitsinde ndabira statistique nta nubwo tiri cadre canke tiri muri rusange Arsenal yaronse ziri munsi yize ande yesi cyane vraiment ivyo rero Paris ibihuri yako na Inter kubera aba tiri cadre zitandatu kuri Paris Saint-Germain zine kuri Arsenal muri rusange zabaye muri rusange tire zabaye zingahe mukanya ndakubwira amatiri yabaye menshi kandi amatiri yabaye 11 kuri Paris Saint-Germain kuri 19 za Arsenal ayo n'amatiri cadre ayo ya matiri muri rusange yose muri rusange bo je nanje gato mu misegonde mikeyi Arsenal yari nziza ku munsi w'ejo kujijanye no guposeda umupira kurondeza hirya no hino utarataza Bukayo Saka nako atakoze abakinyi bitanze cyane gose ba Declan Rice ariko kimwe umumenyereza yabatsindiyeko kimwe umumenyereza Luis Enrique yabatsindiyeko ni schema tactique yagize ni schema tactique yagize mu kibuga surtout novuga mu kuvuga ngo twebwe bloke zacu yo hagati n'inyuma babe beza babuze gutembereza babuze gushika kenshi cyane gose imbere donc muri surface kuko wogenda ukaraba even akiki
ku munsi w'ejo Arsenal ntabwo bashitse muri surface cyane ahubwo bagerageza guperisa kwinjirayo bikabankira imipira yose bashaka gukina imipira yose erega pari bakinye block bakinye block rero iyo shot tactique ya Luis Enrique ndabona yuko ariyo yabahereye gushika naho awitwa Arteta abura solution kumureyisisa kuyo kwa mbere buriya yareyishije nezelema za Arsenal zishobora na Thomas Petro urabona ko ariko kandi na Declan Rice oya parte wariyo buriya rero mu bakinyi beza ba Arsenal parte by'ukuri yatweretse icyo Arsenal yamuburanye Jembo na parte yakinye match nziza bo parte muri deuxième mi-temps tudeshe si ku rugero rwabo bandi na wiske imipira atakaje uwo bijya mwana bari bamukenyuye kuri bimwe vyiwe byo kugomba guca hagati yigira ibyagomba muri rusangi icyo wowe uvuze ila reisi umumenyereza ku ruhande rumwe yatsinze ubundi ariko ekipe nziza ya Paris Saint-Germain yamenye ico gukora cerimina ekipe nziza ya Arsenal ubona yuko nayo itamenye vy'ukuri ngo ibanga nijyaye kubera ko jewe nemera yuko Alonso nyimbo vyibuka Arsenal bategezwa kuvuga bati nyimbo tugomba kwikalifia tugerageza Paris ntidutange gutsinda cyambe voilà ntibatange gutsinda cyambe kuko biba bibaye bibiri nyimbo ndavyibuka Paris maze kunagishiramwo Arsenal yaciye ipfa nawe umuvuduko wayo yatangurana vyose vyari biri ahubwo nabonye Arsenal yagize n'amahirwe baraniwe penalty kugira penalty byari rwose abitanu byari kwinjira harya ngo kwacika ikinega kakiri kare harazi iminota nka 20 en plus de ça muri deuxième mi-temps Paris yasubiye kandi gushiramo icya kabiri Arsenal bataragitsinda none ukabona ko mu mutwe kwa Arsenal hagiyemwo ko biza birangiye kurusha kumva ko bigishoboka ariko garuka ibyo rero bica bikurikirwa niki nukuronka uburyo bwinshi nka buriya bwababwasa karenza umupira hariya hari ikimwe navuga cha experience na Lomantal nivyereke muri Champions mbe ikirishaka turaba kuri Arsenal turabona n'umugwi mwiza muri no championnat nubwo batwatwa igikombe n'umugwi umaze imyaka 3 utweka kuri uri otopa nubwo atabikombe bafise mbe uno munsi ko twabonye umenga s'il arrive uko baneutraliza Bukayo Saka na Declan Rice Arsenal tubona imeze nabi ese uno munsi ivyo bintu bishobora kuyikora ko mu gihe uyundi muntu yobona ati Arsenal burgira kuri aba bantu mu gihe baneutralize ahubwo rero nanje ndakwishimiye mu buryo butandukanye n'ubwo twarabonye ko Inter iza izi ko ibanga ari kuneutraliza byaranze Lamine Yamal na Pedri ariko birabata ku amazi ahubwo nyene aba nabo nibavyetweretse ko ariyo level batarashikako Bukayo Saka je kuva namubona iyi niyo match ngira ngo mbi yatweretse byanse uvuga ngo yatsinze igitsindo mugabo yatsinze igitsindo ca kado ya Marquinhos kijya n'igitsindo uwari wese ari mu rujya mwanya we yaragitsinda mugabo kuba bagukenyura Alonso bakakureyisisa kuriya ubundi mwana Lamine Yamal baje bazi yuko ari cyo kintu cyambe cyo kwirinda mugabikameranye iyo si yindi level yuko kutaragera ko tukuyibaza jewe nabonye yuko ari level ataragera ko Declan Rice nawe nyene cyo kimwe nivyo byuko ni match by'ukuri hageze ahantu uvuga uti buriya Declan Rice byanse hajya de block ariko kaza pari bakaza bakagukenyura nawe ugapermeta ko babireyisisa nawe hariho level utarashika sibuze ko atarabakenyi beza oya mugabo hariho level bataragera twabonye match are ya Inter Domira tukabona Rafinha biranse Ferran Torres biranse Dani Olmo biranse umwana umyaka 17 agaca byikora reka rero nakubwire aba babiri no bagereranya na Rafinha na Dani Olmo mu mamachi ya Inter na Barcelona batubeshe muri zima ariko uko gweko rero uwundi muntu yoza mu mwanya wa Lamine Yamal nande na Ntuzi na Pedro Quatike turadida qualification iri mérité ni ya Paris Saint-Germain kurusha ni ya Inter yego yego kuko Paris Barca akazi yahaye Inter kararenza ko Arsenal yahaye kuri Barcelona Inter vyadaranze ku munota wa nyuma twako kubona ibindi ariko Paris Saint-Germain itsinze facilement bagiye no muri prolongation itsinze facilement nawuza ico kintu uvuze mvuze ni
qualification ya Paris Saint-Germain iri merite kurusha iya Inter contre Barcelona. Sigura twumve. Kubera abadeja batsinze match zibiri. Urumva? Batsinze ko bitabagoye cyane. Cyangwa byabagoye. Uko byagenze kose mugabo bari bafise solution nyinshi gushika muri finale. Nta miracle ya kurusha uko kuri. Erega turiko tubikompara na biriye. Si kuvuga ko ibi byari byoroshe. Si kuvuga ko ibi byari byoroshe. Muganda bikompaye na biriya byari bifise ukuntu byari bidaritse gifungo. Ibaze bagiye muri prolongation bari yadeje match zibiri. Kandi uri kuraraba Alonso niye uzi equipe ijya muri demi finale. Ikava mwatsinze ibitsindo bitandatu. Kandi byo muri open game. Urumva harakazi rero Barca yahaye Inter Arsenal tahaye Paris. Arsenal tahaye Paris. Hariyo na merite Barca yagize yuko ja muri finale ariko Arsenal tamerita. Ubwo n'ubuzaza sindaba ngo equipe ariko ikindi je kintu je nagomba kuvuga kuri no Arsenal ahigeze aha. Sivyo? Ikindi kintu je ndiko ndiyumvira cona yipushinga gusumba kuko Arsenal by'ukuri aya mamare dusha atanguye kuba menshi kandi aho tugeze kuba kuyirabisha amaso si equipe mbi sivyo je ndabona ko Arsenal ikeneye yundi mumenyereza ari ku rundi rwego gusumba gwa Arteta ikeneye yundi mumenyereza yo isuguma gusumba Arteta ariko arayishikana no musi ahubwo kuri ico yivaze kudugira ko 5 ans amazeyo afise ikombe kimwe gusa Community Shield si umumenyereza mubi kuko habagejeje si habi mu bibanza vya munani vyande ariyo benshi arabazana muri Big Four arabazana guhiganirwa igikombe na za Man City na Liverpool giyemwo ariko uno munsi eske ubwiza bwo tubura kuri Arsenal eske ivyo bamaze kutwereka c'est un coach qui mérite de rester kuri Arsenal na performance ifise muri nombi reka tumugereranye n'abandi bamenyereza bashitse muri finale Luis Enrique hamwe na Simone Inzaghi. Ugiye kuraba by'ukuri aha honyine ukibona ko hariyo difference utarajana kure cyane. Sivyo? Luis Enrique kukijanye na experience aranamusumba kure niyo. Sivyo? Uyu yatwakanye igikombe Barca yaheruka gutwara. Sivyo? Cha 2015. Uyu nawe no mugereranya yuko ari umunyeshuri n'umunyeshuri donc akiri mushasha muri lycée ariko vraiment w'umujeni ariko bisaba yuko donc iminyuro yayo abwiriza kwishaka abigisha babaza gute muri lycée bitwara gute ico rero nico kiriko kiramusoba sino n'umujeni arabosa ariga kandi aratahura n'ibintu vraiment kandi ashobora no kuza akigisha abandi banyeshuri ariko hari ikintu novuga donc cy'uburambe muri iyo lycée agifise muri rusange utavuze menshi Arsenal ni nziza kumbura turashobora kubona yuko ibuze umumenyereza ashobora kwipusha ku bikombe bien sûr niko bibona cyo kibazo kiragoye cyane kuko utubikonfirmye ko mu bivuze uba wirengagije akazi yakoze ni keza cyane gose ego ariko kandi mu kumucira urubanza il faut voir yarasubiye inyuma erega iyo projet yubakwa kibi nuko isubira inyuma ora Premier League ni champion igoye kuba wa kabiri deja gatatu kuri ko timwe ni success kuko wari wese araza agashobora kuyitwara uno munsi Guardiola ari nyuma yiwe kandi yabatwaye ibikombe bibiri ariko hariyo n'ibindi nka bine yatwaye Jurgen Klopp ni kibazo cha champion uyu mugabo jewe abantu bakunda kutwumviza numvise ari abantu bakunda kwibuka cyane uwo bafise memoire nziza yo kwibuka ya majambo twara yakoze turiko turagira turiko turapronostika ihigano navuze ni esheke Arteta yogira niyo kudatwara igikombe mugabo ntaronge umwanya nk'uwo yahora aronga kuko twese twariyumvira tukabona n'ubundi City zoze gitwara
kandi tukavuga tuti City garutse kanagitwa nta gitangaza kirimo kuko ivyo yubatse ntabirusha City kuvyubaka imyaka myinshi ariko surprise yabaye nuko City yabaye mbi ahubwo hakaza uwundi muntu yabimerise kurusha yitwa Liverpool Nuri Arne Slot ahubwo narasubiye ndavuga nti esheke ya Arsenal icotuma Arteta yirukanwa hari umuntu yitwa Isandaza aravyibuka uwo munsi twaranahaririye cyane navuze nti nuko City yoza igatwara igikombe Arsenal igatakaza umwanya wa kabiri kemera kuba nk'iya gatatu cyangwa iya kane hakaza bamwe bahora bayiba inyuma bakaza bakayiba imbere iyo yoba ari esheke kuko yoba yasubiye inyuma icyo cokosogwa naho yogera muri Champions League ntaho nzo mumenyeza yirukanwa yakinye demi final ya Champions League bishobotse biba muri Madrid kuko baba bagishaka muga naho ntaho nzi byabaye demi final iyo ni Arsenal urarura ugasanga uyu mumenyereza uyu demi final zonyene Arsenal ikinye iyi yagira kane mu mateka ya uwo mumenyereza ari successful rero kubganje uyo mumenyereza ivyo ba Alonso yaravuze n'abantu ababibona uko nuko baba babona yuko paraporo yuko yubatse ubatanguye hatanguye kubarala birebire byinshi birilan kuko umuvuduko yateye ni yategezwa kuba hariho ikindi kintu amaze gushikako paraporo yaho amaze imyaka 3 yubatse iyo groupe ariko umumenyereza nk'uyu uramureka gushika uravye ko ibi noneho bitera bisubira inyuma canke mu mwaka uza canke ibiri hategezwa kuza igituma agirane abobora ya barriere imwe yaramaze kugira uvuze ngaho ingena kubwira utudugirako ubu unye ivyo akora vyiza panda 5 ico no kwisha cyo imbere Chelsea yoza mu mwaka uza igatwara igikombe Arsenal kabya kabiri tumwe dupasiana hinga tubanariza ko naho hinga kubwira aho revyo bana na Champions League egare zitaziba hose yego nuko Champions League yoza mu quart final sawa quart final urumva harimo akantu kugusubira inyuma ariko kandi hacaza yindi facteur kiki urabona nkuno munsi no mu mwaka weze na ryari nkuno mwaka twavuze tuti Arteta muvyo umva buri sezo hari insiguro twabiha hari insiguro twaha amakosa yagiye arakora mu mwaka weze twaravuze amakosa yuko utamenya squad yiwe bimwe byaba Kayava atakoza kumukinisha hagati amaze guta akayakora ayo makosa kontra Aston Villa City mutwara igikombe avala Nevas twarabonye ko atakaje igikombe kubera squad yari kirikino William Saliba gira imvune hazigaje june 10 City mutwara igikombe uno mwaka turaravye ivyo Liverpool yamurushije harimwo kubura umuataka urumva harimwo kubura umuataka numero 9 azaka gutsinda ibitsindo nk'ivyo basala bashobora gutsinda kuri iyo level kuko bakubwira yuko Arsenal inganije match zingahe 14 13 muri champion 13 Alonso zikubuza amanota 28 umva rimwe na rimwe haraho ivyo biba bishitse kubera ko wabuze wa mwataka umwe azakadadanura match rero ngaho ivyo wumva Gigi sezo yari yose ya Arteta itamuha gutwara igikombe ariko na Arsenal n'abayobozi bavuga ati ntaco tutaguhaye yaba squad twarayongereje buri munsi buri umunsi ku wundi twarayongereje unawe amataka wabura uno mwaka wari umufise ntaco wakoze aho botangwa vyingiyo mugabo ndiko ndaraba Arteta na Arsenal ico ciyumviro mwe mufise ntikiratangura no kuvuga kwiyumvirwa Arteta ntishobora kuzokumva n'ikinyamakuru na kimwe kiza gutangwa kukubwira ino season ngo bana ngo ariyo ngo tetesi za ku zo kumwiruka nico ntikiravuga kizotangura bica bivana kandi n'uburongozi bwa equipe mbega uburongozi bwa equipe oya uburongozi bwo bashaje ba Bexija kumenyereza niya equipe nk'iyo equipe c'est equipe y'ibikombe c'est equipe iza ishira imbere ibikombe n'ishira ibikombe baza yuko nka Guardiola cyangwa iyindi migwi woza ngo kumaze kugira ngo mu kibazo cya kabiri turaga uburongozi bwa Arsenal Wenger wenyene yivuga ati jewe ikintu kiba gikomeye ibikombe yavuga ngo ibikombe nibingahe bine ngo icambere hariho Champions League ica kabiri habayeho ati jewe bisa nko kumenya ntwa igikombe mbaye muri Big 4 none ntiyabubakiye stade myaka Arsenal Wenger
we yavuga ko Big Four ari igikombe kuri we. Sawa. Inge gato ubugi imbere. Inge gato inge ndakubwira iryo jambo nturivuge. Kubera ko uwitwa Wenga inyuma yo kubaka Emirates ntabwo yabaye supported nkande nka Arteta kuva ashize muri Arsenal sinzi ko byemera. Wenga twageze ahantu tuvuga ngo Wenga ni we yankamahera mugabo bijya ntibibaho kuri equipe ifise bintuze. Presence ya Arteta kuva Arteta tanguye kuko cha Arsenal twarabonye ko abayobozi ba Arsenal bafise inyota y'ukukombe igikombe ivyo bibonera mu mahera bashiramwe none siko bimeze. None amahera bagize bamaze kuba bagwanira n'umukinyi na Declan Rice seko bagatanga amahera 120 million kunuzenye iyo ni volonté y'igikombe kuba rero ugitwara ni kindi kintu urumva kuko nabandi baragikeneye barafite ko bari kabagitugwa mukana Alonso ndakubujije ijambo cyo kuvuga ngo Arsenal ngo nta nyota y'igikombe bafise ariko bubaka equipe batanga amahera agomba igikombe peut-être nico batarashikako uriko kivuga kubera abako bataragishikako mugabo ntuso kuvuga ngo Arsenal cyane na investissement zira bigaragaza uwitwa Wenga ejo bundi ajanye nanuze na Infantino nga mu Rwanda aha interview equipe haheze imyaka 2 aha interview ikinyamakuru kimwe cyahariye mu Rwanda baramubajije ati ubona yuko Arteta ashobora gutwara igikombe wewe wari umaze imyaka udatwara muri Arsenal ati cyo navuga cyoco nta citwazo na kimwe afise kubera ko support yo arayifise kubera iki usubi inyuma nk'imyaka 4 ya Wenga Arteta amazinga itanu fata imyaka y'inyuma ya Wenga ndagwa iyo devoir uzoyizane ngaha uraba ukuntu Wenga yafashijwe kugura abakinyi ucubihuza niyo support ukuntu Arteta yihawe nibihuye hari ibyo wasaba Arteta utari gusaba Wenga kuko ugu buryo bamuha donc investissement ya Arsenal yarahindutse cyane nukuvuga ko barageze igihe bavuga bati harageze rero yuko turondera ibikombe uruhara rw'abaperezida rurakogwa hasigara uruhara rwa gatoye rero nanjye ndabereke even akiki iyi football tugezemo muri kino gihe tugezemo football iri kwirahinduka cyane even akiki mu ntahure neza kuri kino kintu ngomba mvuge urumva mu myaka yabawenga mu myaka yabawenga football ntiyari bwashigwemo amafaranga menshi cyane gose yego hari ku yose mu myaka yabawenga naho twari bwabone equipe izikagura umukinyi meme wanashima miliyoni nka 70 sawa urumva sawa ariko kuva izize ereza bawenga zivuyemo wanashima guhera nka 2009 kuduga gutyo wonye niho twatangiye kubona recruitment ku mafaranga menshi cyane gose ziza ba Cristiano Ronaldo baja muri Real Madrid guhera ngaho onye football yashizwemo amahera football irahinduka ku buryo Arsenal twavuga yuko itaja ku isoko ngo igura abakinyi nayo nyene bitari kuyikundira yuko iguma ikwaza rebra mu Rwanda none gasha kiki naive mwebwe twoba tubana mu nzima kira muntu yitekera inkono yiwe basi dufate ariko tubana mu nzima mukama mwabonye tujanye ku isoko Jesu minyama mwebwe mugura ibijumbu cyangwa mugura intori imisi yose mugira isosi y'intori imisi yose sindaze kuvugisha imigwi ntabwo byokunda yuko imigwi itangaje ntabwo byokunda Arsenal yakurikiye umurindi w'abandi ntabwo byokurikiye umurindi w'abandi yuko mugaba yari yaratereye ntabwo byokunda yuko equipe nka Manchester City equipe nka Liverpool equipe nka Manchester United equipe nka Chelsea zoja ku isoko zigatangura zigagura abakinyi zikareka muri bya bintu byo kuvuga ngo turaza guforma turaza gukura muri academy tutuganya abakinyi hama ngo Arsenal nayo igume ireta Maroko gutyo nyene iraza kuba oblige kujya ku isoko nayo nyene ari naho Arteta nawe nyene yatawe vuga ati ndakeneye ibi Yesu kuguma ndinganye leta cyo ndikona nzanira abakinyi dukine ihiganwa hama turaberezita za equipe ariko uko biri kose muzonjija ku marezita ku burongozi rero nashaka kuvuga bwa Arsenal Arsenal ni equipe byukuri iraza kwirukana bamenyereza kubera bagize sezombi imara maje yo sinzi bibanza by'umunani bibanza bya kangahe ariko Arsenal kuva nakayibo sindabona yirukana umenyereza ngo yabaye wa gatatu canke yabaye wa kane
canke yabaye uwa kabiri ivyo ntibiraba kubera iki Arsenal yashatse kuvuga yuko atari ekipe y'ibikombe reka ndakivuge kino kintu ekipe nka Chelsea irashika mu kibanza c'umuna nako ca kabiri ca kangahe ariko kukairere gatoyi kumumenyereza kudatwara igikombe bakirukana Manchester umumenyereza United ukonyene Manchester United ukonyene ariko Arsenal ivyo ntaho turabirone iyo bihari Arteta bayarirukana sivyo ariko iyi Arsenal wo kwibaza impamvu batirukana bamenyereza baba bakoze vyiza ne Manchester amaze kwirukana Arsenal genda urabe uburyo amafaranga binjiza amafaranga ubuyobozi buronka kuri no Arsenal ngo nuko yabaye nziza yabaye ya kabiri yabaye ya kangahe ni menshi barabasatisfait n'ivyo bintu ubuze ngo Manchester nirukana umumenyereza yabaye wa kabiri none yabaye wariwe uwabaye wa kabiri muri Manchester akiruka yigeze kuba wa kabiri hama muri saison ikurikira bikanga none Arteta biranga yari yasubiye inyuma none Arteta yaba yasubiye inyuma Arteta biranga mugabo bimaze kuba imyaka 3 ari muri kiya kibanza nyene reka ingena kubwira umunsi wagize Imana ko Amorim aba bana wa kabiri ni uzomenya ko mutomwirukana mwe muraze nayo magogo ayari Manchester irukana umumenyereza mtama bireke reka tugeza Champions League urati wewe ko atari kukizi nabyo nyizi Europa League bonne chance siko reka tugeza Manchester ni ekipe y'ibikombe nayo ugomba bonne chance urumva ekipe y'ibikombe ntabwo igereranya na Arsenal ubwo mu igereranya na Arsenal ku bikombe igere ekipe y'ibikombe ibikombe byajyari nyene Manchester ni ryari tatahukana igikombe umwaka warenze ni ryari tatahukana igikombe nibyo wacu turabibandaniza hariya turangize Manchester ni ryari tatahukana igikombe reka tubirangize nejo uri twatwaye igikombe twa Afrika mu mwaka twayicyaye reka tubirangize ariko ndabibutse ko uno munsi hariho match za Europa ekipe y'ibikombe ubona yuko umugwi wande Manchester United ntuyite Manchester avuga Alonso iraza kuba yatsinze Manchester United hariya za Tottenham na Bodo Glimt tabora 3-1 nabone mbega turaza kumenya izi zoba zigira iki zija muri final nuko rero ndagushimiye cyane gose yivuko matubanye ndagushimiye cyane ndagushimiye Kiki ndashimiye Alonso nubwo yambijije cuya oya nta cyo ariko ndakubiza je nayo konsigurije uharire ico nabize ndakibona wabize cyuye kubera wewe washatse kukibi ariko kandi dushimiye nabadukurikiranye bakoze cyane nibaze ko bashimye cyane ivyo twabahaye nuko Alonso ndagushimire cyane gose mbona ndagushimire Kiki nshimire na Yves n'abakunzi bacu benshi cyane gose dushimira abantu twari kumwe hariya anye kwa Gerard kwiteka ariwo wadushwayemo yitwa Asero DJ Asero tumushimire cyane gose yari yaje turarabana match yari yaje kudushigikira